ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu mudukurikiye muri mu mice itandukanye. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwebwe. Mbahaye ikaze mu kiyago cy'umunsi cy'ikiganiro Sengana Nanje. Ni ikiganiro dusangira ijambo ry'Imana ariko kandi tugasenga. Iyi minsi tumaze iminsi turi mu nsanganyamatsiko twatangiye ku munsi wa mbere ivuga kugaragaza impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu. Dufise amajambo y'Imana duhagaze ko ari muri Matayo ibice 5 ku murongo 20 avuga ngo ariko ndababwira yuko kuguruka kwanyu ni kutaruta kwanyamahanga bivyanditswe no kwa Farisayo utazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Ni amajambo y'Imana duhagaze ko ku munsi wa mbere twarinjiye mu ntangamarara aho twavuze ivy'imico ibiri abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo. Ku munsi wa kabiri tuvuga ku kintu cyo gupfa. Ku munsi wa gatatu tuvuga ku kintu cy'ukurekura. Uyu munsi naho tugiye kuvuga ku camwa canke kuri bimwe mu bintu kuri kimwe mu bintu bigaragaza Kristo twakiriye canke nature canke identité nshasha twakiriye muri Kristo Yesu tumaze kuvuga ku bwa kabiri. Tugiye guhagarara ku majambo y'Imana ari muri Yohana ibice 13 ku murongo wa 34 na 35 niho dukura ico tukiganira ko uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabaha cagezwe gisha ni mukundane nkuko nabakunze aba ariko namwe mukundana. Nimwagiranira urukundo niho bose azomenya ko muri abigishwa banje. Uyu munsi tugiye guhagarara ku ijambo rivuga urukundo gukundana. Ni namajambo Yesu yavuze abwira abigishwa biwe canke abazomukurikira muri urugendo rw'agakiza abategeka canke dutegeka aritwe uyu munsi. Yabibwiye abigishwa biwe kiragiye ko natwe uyu munsi ni twebwe atubwira canke dutegeka duhicagezwe kidusaba gukundana hagati yacu kandi dukunde n'abansi bacu dukunde n'abandi bantu. Turaja kwibona muri iyo mico itatu tutaje guca muri mico itatu gukundana hagati yacu nka bene data, gukunda abandi bantu hanze mu kibano kubuzi butandukanye ahatandukanye kandi dukunde n'abansi bacu. N'amajambo Yesu yavuze na umwe mu bagize commentaire kuri amajambo yavuze ngo ico gihe cyageye cha Yesu ariko abigishwa ba Yesu ngo bagaragaza urukundo ruteye ubwoba ku buryo abantu bakundana kugeza ku rugezo rwaho umwe yo kwigura mugenzi we. Muribuka mu ishengero ryatanguye primitive ko hageraho bakundana kugeza ku rugero rwaho umwe afashwe ashaka kwicwa cyangwa kugirirwa nabi bamusengera baje abandi bashaka bakamusengera kugira ngo Imana imutabare. Muravuga kuri bagukoze kuri Petero n'abandi benshi. Ariko kandi si ivyo gusa no mu by'ubuzima bw'imisozi ngo bari babanye ku buryo badandaza ivyo bafise bakazana bagashira hamwe bagasangira. Wari urukundo rutebwa ku buryo abandi bantu barubonye ngo vyatuma baza bakakira Kristo, baza bagakizwa kwera ico camwe babonye c'urukundo rwari mu bizera. Nugo rukundo rero n'uyu munsi dutegeza kugaragaza. Mungu uyu munsi ariho challenge hari ni uko abitirwa izina rya Yesu uyu munsi urukundo ruri kugasongera rutera ruhera. Ni ikintu giteye ubwoba ariko kandi nimba abigishwa ba mbere byarashobokeye twebwe niki gihe dutegerezwa natwe kubishobora kuko Yesu yavuze ngo ico abantu bazobamenyera ko muri abigishwa banje nuko mukundana, nuko muzogiranira urukundo hagati yanyu. Niyo characteristic nico kintu kizokwereka abandi ko mwebwe muri abigishwa banje ko nanje narabakunze ndabigura ntango bwingo bwanje ku bwanyu namwe abari ko mukundana. Yesu adusabye gukundana, nico kintu cyambe yadusabye gukundana. Imisaro challenge nini hagati y'abantu bavuga ko bazi Kristo, bavuga ko bakijijwe. Ushaka kuba biva ku kwibagira canke biva ku vyo Satani yaje kabiba mu bantu. Ariko umunsi ndaguchallenginga wonyumviriza canke ndaguhanura wonyumviriza ngo wikebuke. Yesu yadusigiye icagezwe c'urukundo. Gukunda ni sacrifice. Yesu ganga dukunde yari sacrifice
atanga ubugingo bwiwe arapfa arababara ararira araboroga umubiri uratabagugwa kugira ngo dukunde avuga ngo uko nyene bigenjeje namwe bariko mu bigenza je natanze ubuzima bwanje namwe ariko mu bikora twebwe ntidukwiye gupfa kuri mwene data ariko dukundane mu bigaragara umva bisavye effort kanaka tuyikore kubwa mwene data imisi ni challenge aho usanga hari ugwanko hagati y'abantu bavuga ko bazi izina rya Yesu ivyo ntibiraba ngo uri umupasteri ivyo ntibiraba ngo uri umurongozi kanaka ntibiraba ngo umukizwa kombe avaye kugira titre kanaka avaye kugira position kanaka mu rusengero umanza kuvuka ubwa kabiri umanza kubukijijwe Kristo Yesu nico adusaba malgré ko hari hindyane nyinshi iri jambo riraza ritwibutsa ahubwo twikebuke ivyo tuko turaba ko twamye ibintu vy'ibijabija tuko tubamawa twategerezwa kuba ahantu abantu bose baza bakaruhukira umunsi hari ibintu vy'injyane abantu ntibabonana ni bene data ariko n'injyane mu mamanza mu matribina imanza z'abantu bavuga ko bazi Kristo Yesu hagati y'abari babiri baryanye n'ikintu giteye isoni Yesu yatubwiye ngo dukundane nk'uko yadukunze ivyo bituma abaturaba hanze avuga ngo nanakana n'umukizwa inde nakanzi abakizwa bari niyo bari iryo jambo rarivuga ni jambo riteye isoni icya kabiri Yesu atubwiye tugisanga muri Matayo ibice 25 ku 34 gushaka 26 ntidusoma amajambo yose ariko ndagira resume kubw'imvo z'umwanya Yesu yakavuga aho azohagaraka acira imanza abantu bamwe kabashira iburyo abandi ibumoso avuga ku mishibiri y'abantu bafashije umuntu agenda gusa yabafashije umuntu adafise harara bafashije umuntu adafise ivyarya kandi avuga n'abantu binuvye base gufasha umuntu agenda gusa abantu base gufasha umuntu atagira ivyarya umuntu base gufasha umuntu atagira harara izo ni katwamamwo apare ya muri bene data usanga umuntu murasingana n'umuntu muri kohali muri kimwe n'umuntu munyamanyobozi ni mwene data mu rusengero muteranira hamwe musengana hamwe urabizi situation yiwe canke ya partage imitwaro mukayumva imitwaro yiwe arashonje inzara iri mu kubica ariko hako bafasha ugasanga uri kufura kritika gute umuntu mugashaka kuba umunebwe gute ibinabiriya ashaka kuramera inzu gute ashaka kubura ivyo yambara gute yama mu mpuzu mwe naka abagore nakama mu mpuzu mwe bamugitenge kimwe oyo Imana guhezagize byinshi ni yaguhezagize byinshi kugira ngo ugumu vyambara wenyine yaguhezagize byinshi kugira ngo nanakashikirwa ahezagirwa aciye muri wewe urazi Imana kugira ngo iduhezagire ikoresha abantu nta mpamvu uzobona ijengwe kuzana igitenge ikoresha umuntu nta mpamvu uzobona ngo ijengwe kuzana ikintu cyose kidushikira Imana icisha mu bantu nuri Imana icisha muri kugira ngo uhenaka ufise ibitenge byinshi Imana icisha muri kugira ngo ugure igitenge naka ufise ikoti nyinshi Imana icisha muri kugira ngo ugure ikoti naka ufise amahera Imana icisha muri kugira ngo uhe umutahe naka akore yamatakamba yamarira imbere y'Imana mu masengesho amaze gupartager amaprojet afise ariko nta buryo afise hakumufasha uvuga ngo ni kinebwe ngo narondeye ko nanje nararondeye gute imyaka yose je uzuko narushiye kugira ngo shike kuri no terambere ariko iyo hataba Imana ntavyo woronka ntavyo ari kuronka kandi n'Imana ifashe decision iyo bikura byose ubuke yo yafite amahera menshi irafite amagose Satana musaba Imana irarekura ikora ko akarimiti mu kiringo cisa himwe yobu yari umukene ivyo ufise n'ubuntu bw'Imana Imana yaguhejagije kugira ngo ubifashisha abandi bene data bashima Imana kubwawe bene data ntaho bafise baba inzu baguma bagerera barasohoye bari hanze limwene data aritora aguha umutwaro agupataje umutwaro nk'umuntu mwene se akubwira ko adafise amera y'inzu amazi imisi atariha akazi karaheze bagira mwirukana ko hakumufasha kandi ufise ubushobozi waciye umuremeka imitwaro yawe nawe apa ariko kumuremeka imitwaro yawe waciye utako ugendera avuga ngo naka ni kinebwe yarongaze ko aje zo muri amera y'inzu ije
ry'Imana idushakako. Yesu avuze ngo abakora ibyo azobabwira ngo mva mu maso sinigeze mbamenya. Barabazomaza ngo twahuriye hehe gamwana, ushonje ugenda gusa ubuza hoba, azobabwira ngo ko mutabikore urya muto ntimwabikoreje. N'abantu ha kabiri Yesu ashaka dukunda, abantu ha gatatu abansi bacu. Yesu ashaka dukunda abansi bacu. Jambo ry'Imana muri Matayo 5:4-47 Yesu atubwira ngo nitwakundagana hagati yacu bizotumarira iki? Siko Abafarisayo bakora, siko izindi ngega zo zikora, siko nyamahanga bakora. Ariko mwebwe nimukundane, mukunde abansi banyu, abantu abahama mubasabire. Muri buka Stefano karamutera amabuye yasengera ko baramuhama, cari ikintu kidasanzwe. Ariko nico Yesu adusaba, sengera abakugwanya nabo bahishurirwe Kristo wakiriye. Bumvise ko nabo ukuna n'abasengera bazotangara. Nakaranse ko ndiko nama gutuma ndama kansengera. Urukundo rwawe ruzotuma nabo bakizwa. Kunda babanka, bagaburire. Gaburira, fasha umuntu arakwanka nibyo, ariko mufashe. Umufashije uzoba uri kugaragaza Kristo wakire muri wewe. Biragoye ntibigoye. Yesu yaragishoboye. Yesu yarasengeye ku musaraba, abari ko baramucumita, abamubamba yarabasabiye, yarabasengeye. Nimba bitananiye Yesu yakaracumitwa abambwa yamikubusa, we gutobishobora. N'abantu batatu bene data hagati yacu dukundane, dukunde. Bene data bagenda gusa batagira ico bambaza, apana bene data n'abandi bantu hanze batakijijwe ko tubarizwa urukundo nabe batera gukizwa. Abantu bagatatu abansi bacu. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, Imana igushoboze kubohoka ari mantati Satani azana canke isi yazanye ikatuzanamo ibintu menga ngo niterambere, ibintu biri mu byo kwikunda. Ibyo si Yesu aduhamagarira. Yesu aduhamagarira gutanga, kurekura. Twe gusenga Imana. Kumbure muri amajambo mwe yavuge n'umutima wawe, hari ibyo utagenzemwe neza, ariko ni opportunity zo kwihana kugira ngo ureke ibitako biragaragaza urukundo muri wewe. Utagukora ibyo bigaragaza urukundo, ukunde beneso, ukunde ufashe bajya abantu ubona ataco bimariye. Kuko ntushaka gufasha umuntu udakunda. Kindi naco ukunde abansi bawe. Tuye gusenga Imana. Pawulo yavuze ngo nshobozwa na byose n'uwumpa inkomezi. Mpemu ariho twaramuhaye kugira ngo adushoboze. Mpemu yatwaramuhaye kugira ngo adushoboze, aturongore, adushitse ugukora ubushake bw'Imana mu bugingo bwacu. Tuye gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo umwana wa Yesu Kristo adusigiye ngo dukundane, ngo nitwakundana niho abisi bazomenya ko turi abigishwa ba Yesu. Ndasenze Mwami, ndasenze ngo ugirire neza umuntu wese yumvirije iki kiyago, umwugura amaso y'umutima, abone aho ariko arananirirwa kugaragaza urukundo muri bicari tuwavuze hagati ya bene data dukanirwa vy'Imana, bene data bakijijwe, hagati ya bene data bandi badakijijwe, bafise amabezwe kanaka, ibo tabaga cyangwa wowe no gutaga kwawe, ariko tugite icyo dukora. Udufashe gutahura ko ari responsibility, ko ari hold zo kujua kugira ngo abantu babone gutaga kwawe. Kandi si cyo gusa, udufashe kino kintu cyo kugaragaza urukundo kuri barya abantu batwanka. Tuzi neza ko batwanka, tuzi neza ko batugwanya, tuzi neza ko baduhama. Tubagaragariza urukundo, tubamira ibyama nka byiza. Haleluya. Ndasenze Yesu Kristo, wewe ntabwo wigeze usabira nabi abari kubara kubamba, wabasabiye ikigongo. Nisinye n'ikimenyetso kitugaragariza cyangwa kitwereka ukuntu dukwiye gukunda abansi bacu no mu gihe ciyama, no mu gihe cyo gupfa. Ndasenze akantu ko kugereka ikibi ku kindi, nakangire gukerageza kumwiho ako gatima no bagafise. Ndasenze ngo karandure mu izina rya Yesu Kristo. Tugaragaza urukundo. Data udufashe tugaragaza urukundo
mu bugingo bwacu bwa misi yose, mu mibereho yacu ya misi yose, mu miryango yacu. Imisi ari ingene mu miryango, hari kutumvikana mu miryango, urukundo rwarabuze, abantu bari hafi gutemana, abandi bako bajana mu kuburana n'ibiki kubera urukundo. Ndasenze, haleluya, ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu, iyi mbuto y'urukundo niyongere iganze, niyongere yigarurire umutima w'umuntu wese ariko arumvise ikiganiro. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, muhemu yerashoboze, muhemu yerashoboze, muhemu yerashoboze, ndasenze muhemu yerashoboze umuntu wese arumva ikiganiro guhinduka n'ububaza urukundo. Ni mu izina rya Yesu nsenzemo, amen. Tugiye gusengera imiryango, nako ndasenga numva muhemu yandongorera gusengera imiryango. Muri imisi hari injyana nyinshi mu miryango ko atari urukundo ruhari, abantu ageze ku rwego rw'aho bashaka no gutemana, hari hagati havukana nta rukundo, hagati mukazana nabo nta rukundo, kandi basanga bamwe bazi Imana, gasanga abandi ntazi Imana. Wowe ufise umutwaro w'umuryango, ushaka kuri umuryango wawe nta rukundo ruhari, ufite umutwaro rw'imisi usenga Imana kugira ngo Imana ibohore umuryango wawe. Naganda usaba ifatikanye nande dusenga Imana, tubohoze imiryango yacu. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze kubw'imiryango, imiryango iri mu kajagari, kubwo ibura ry'urukundo, kubw'ikeha ry'urukundo. Ndasenze ngo urestore urukundo, ndasenze ngo urestore urukundo mu miryango hagati y'abavukana, ndasenze ngo urestore urukundo mu miryango. Ivyo two turumva hirya no hino, abantu bavukana bangana urunuka. Ndasenze mwami, uwo mwuka mubi Satani yazanye, urwanko yabivye, ndasambuye ibintu byose yashingiyeko, ibintu byose yahagazeko, ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwami, ndasenze mu izina rya Kristo, iyo muhemu yajikaye urwanko hagati y'abavuka mu miryango, ndayisamburiye. Ivyo yubatse byose ono puissant Jésus, uyu muryango utagira urukundo, uyu muryango kugira ahantu ho guhenebera, ndasenze iyo muhemu mbiri nyuma y'iki kintu ndayisambuje. Ivyo ari kirubaka byose mu izina rya Yesu Kristo, urukundo rubeho. Ndati urukundo, ndavuga nze ni urukundo rubeho muri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Ndasenze mwami, ndasenze mu rukundo mu muryango mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuye gusenga kandi usengera ingo, abantu bubatse mbwa n'umugore, mwatangwe mukundana, mwatangwe isheri ishushu, ariko imisi ugezaho musemubanye pare responsabilité ubwo abana mwabyaye hagati y'atarukundo bwa buryohe wabona uwo mwubakanye ukamuryohererwa ntibikiriho. Satani yajabi ikindi kintu, aho usigaye wiyumvira uyitashe mu rugo, umugabo utashe mu rugo ngiye muri kwa kuzimu, ariko ahantu ataza kuryohera Satani akahindura ahantu wumva umengana no kubabarira. Uri umugore, umugabo wawe usigaye mu bumenga ni ikintu sinzi, ntukimuneze. Batuye gusenga Imana, nta wundi azana ivyo, ni Satani n'abadayimoni. Tugiye gusenga Imana ngo Imana restore urukundo hagati y'abubakanye. Tugiye gusenga Imana ngo Imana restore urukundo hagati y'abavyeyi n'abana. Tugiye gusenga kuyo bitabaye gutyo usanga mu rugo hariko haba ibintu, abana bakurumenga n'abana bo mwibarabara atarukundo, bakura afise imitima mibi, bakura bafise ama addiction atandukanye, kuko ntibigeze abona urukundo mu bavyeyi, ntibigeze abona urukundo mu muryango. Tugiye gusenga Imana, duhamagara Imana kuze kuri restaura urukundo mu mafamiye, mu ngo ndavuga mu ngo hagati y'abana n'abavyeyi, hagati y'abavyeyi ngo n'umugore. Dusenge Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye urugo, ndasengeye ino famiye hagati y'umugabo n'umugore. Urukundo rwaratimbye, umudayimoni yaraje abikindi kintu kitameze nk'urukundo, abibugwanko atandukanya abashakanye. Ndasenze mwami, reka uburyohe bw'urukundo bwongere bugaruke muri urugo. Ndasenze, haleluya. Ndasenze uyu mudayimoni, ibyo yubatse, ibyo yakoze, nimba ari isaku yazanye, nimba ari ihuha yazanye, nimba ari ukwikekana, ndasambu icyo kintu
kose yazanye kugira ngo atandukanye urukundo rw'abantu bubatse mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Sambuye inkomezi z'uyu mudayimoni ariko atandukanye ingo z'iki gihe, twe tubona amadivorce ateye ubwoba iyi myaka. Ndasambuye umudayimoni, impemu mbi iri inyuma y'iki kintu n'ivyayo byose ndayitekeje mu rugo rw'umuntu wese atumvise ikiyago. Ono puissant de Jésus, muri communauté zacu, mu kibano, ndasambuye ivy'impemu mbi mu izina rya Yesu Kristo. Reka urukundo rusubireho hagati y'abubakanye, kandi hagati y'abubakanye gusa, hagati y'abana n'abavyeyi. Reka urukundo rusubireho. Ndasenze kuko urukundo ataruhari mu muryango, usanga abana babaye abana mu ibarabara, baba expose mu rumogi, mande ma addiction, mu busambanyi, bafise trauma. Ndasenze Imana ngo urukundo rukomere mu miryango, urukundo rukomere mu miryango, urukundo rukomere mu miryango. Oh no, puissant de Jésus, nsenzemwo kandi asenge niwo muntu ku kazi akasenga koze ngo nkaba urukundo. Asenze kwazi ukora Imana yashira urukundo. Ndasenze mukorana haba urukundo, mukundane mubane nk'abafrere. Ndasenze mu gwaciye Imana uri kurakora haba urukundo, Imana yakase urukundo muri kohari, Imana yakase urukundo. Ndasenze ono puissant de Jésus, muri nama ya komite y'ishengero haba urukundo, muri nama yakoze Imana haba urukundo. Ndasenze ono puissant de Jésus, ndikanye impemu zanugwanko mu gikorwa c'Imana. Ono puissant de Jésus, haleluya, haleluya, haleluya. Ndasenze Mwami urukundo rube muri twebwe mu mice yose, mu izina rya Yesu nsenzemwo, amen. Yesu Kristo abahezagire, murakoze.